Mu masengesho ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15/0 uno mwaka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka akongera agaserukira imbere y'amategeko ishengero Methodiste ini mu Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura na bamwe mu ndongozi zo muri ico gisagara yarifadikanije n'abakristo bo mu ishengero Life Center ryo mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyigisho yatanze Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yashimikiye ku ijambo ry'ifatiro ryo muri Luka 15 guhera ku murongo wa 30 havugwamwo ibijanye n'umugani w'umwana w'icangazi. Akaba yarasiguriye abakristo ibijanye n'imigwi imwe y'abantu bahura n'ibibazo bitandukanye mu rushengero, aho hari n'abakomeretswa nabo bakijije, abatanezererwa n'umugisha w'abandi n'inyererezi mu mashengero atandukanye. Yaciye hanura abakristo kugumana amahoro Yesu atanga, kuba bizigirwa, kwirinda kugira umururazi no gupfira mu nzu y'Imana. Ati, ivyo Imana itaraduha izobirekura umunsi urizina.